abaho twaburonse hari ikarusi barashoboye kuduha ihegitari zishika ku 8 none aho Bujumbura aho woronka se hegitari 8 ni hehe ati none ko uyu mugambi wa yukenze ubu ntizohava uherera ngaha nyene canke nta uzoherera ngaha twaramaze kubivuga kandi n'ubu turabisubiyemwo uyu mugambi uzobandanya gushika ababijeje nabo DTN na komisiyo technique nico bajejwe wanashaka na football féminin canke football des jeunes abo bose barimo kuko no kugira iyi selection ibe abo bose baricaye barakorana barabitunganiriza hamwe kuki centre technique mubona ko yoja ikarusi novuga ikarusi kuko d'abord ni muri centre du pays ikindi naco nk'aba bana nk'akarorero abasaka 80 b'abahungu navuze na nefu b'abakobwa bose bavuye mu gihugu cyose mugabo urumva nk'ubu tuzorinda kubazana hi Bujumbura oro bose bahuriye hariya niho vyoroha gusumba yaho bose bazanga hamwe gisagara aho rero dushize naho twoshira dushiramo n'ibintu vya logistique nimba ikiro c'inyama ngaha kigeze kuri 30000 n'imiburi buri harirwa gitora no kuri 20000 aho hose na logistique rajamwe umuceri nimba ari uko cyangwa igitoki ahi Bujumbura nimba kigugwa 15000 hari urashobora kugitora kuri 5000 donc ivyo vyose nibiharuro muga ikindi naco rero nikijanye n'ubutaka nababwiye yuko twebwe atabutaka dufise mugabo aho twaburonse hari ikarusi kameme barashoboye kuduha ihegitari zishika ku 8 none aho Bujumbura aho woronka se hegitari 8 ni hehe namwe ni murabe aho Bujumbura aho woronka hegitari 8 ni hehe naja kwa Sebatusi tuvuga turacarindiriye yuko leta ihatunganya ivyayo nimba ya stade tuvuga ari hizoja nimba hazoja ayandi ma infrastructure ico ni gikoba ca leta niyo mpamvu rero twafasha ati ikarusi ko turose ahanganuko reka abariho muga nimba hariho n'umuprive nimba hariho uhafise nahaduhe nkayi Bujumbura tuyiterekeho nta ngorane ariko imvonya mukuru nizo zatumye tuvuga tuti turashobora kuyishira ikarusi